bari hano bose ndabashimiye kubona mwitavye ino invitation yacu uno butumire bwacu. Uno musi rero tukaba twabatumiye kugira twugurure icese Indoto Festival. Bisigura yuko twuguruye ama-activité yo kumenyesha Indoto Festival niki, ifise intumbero iyihe kandi itunganijwe gute. Imbere yuko rero ninjira cyane, ndashaka mbanze me ijambo hano Satbi atubarire kora niwe afise inyishu nyinshi zerekeye dino jambo indoto. Murakoze cyane David kuduha ijambo. Kwanza ndabaramukije kandi abamenyeshamakuru mwaduteye iteka mukaza hano. Ni icyubahiro mwamwerekanye kuri twebwe ku muziki w'Uburundi muri rusange. Uno munsi turi ngaha kugira ngo tuvugane, tubamenyeshe ibishobotse, tuvugane bishobotse mu duterere ibyiyumviro n'ibindi, ariko ahanini kwari kumenyesha no kugurura officiellement ihayanishwa indoto twise Indoto Festival. Indoto Festival muribuka neza ko yari Indoto Concert mu myaka iheze, hari muri 2018, tukaba turi muri 2019. Indoto Festival ikazoba kandi igira kabiri muri 2020. Yuko twarenganye umwaka umwe muzi neza yuko umwaka ari umwaka mwiza, kongera ukaba w'ibigeragezo. Uko biri kose mwaratureze muranga ko hari ikintu cyacu cyose dukora ko bavuga muti biriya artiste, bariya artiste, biriya label Empire, turazirikana yuko yaje guteza imbere umuziki w'Uburundi, ntibikwiriye ko bigenda nabi. Byaragenze neza, hageze mu kwezi kwa kangahe tugira media tuba mu gihugu cya Tanzania, turivyura kandi turatangaza umuziki w'Uburundi hirya nino. Gushika uno munsi ibintu bimeze neza cyane, bitandukanye n'uko umwaka watanguye. Rero Indoto Festival murabizi namwe, ntawe udafise indoto. Twese turafise indoto dushaka kuzobamo, kuko ubiravye neza umwe wese afise indoto yarotaga kera, ariko uno munsi akaba ariko arazibamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Canke abariko barategura Indoto Festival dufise strategy iyihe. Strategy yacu si yo kubahera rimwe byose, tugenda tuba kamwe kugira tugume tubibutsa, kubera ko tubavugiye hano bose nta yindi information abanyagihugu bazaba bakituronderako. Turifuza yuko muduha umwanya, kubera chaque ikiganiro hazoba hariho akarusho, chaque fois tuzoja kuri media hazoba hariho akarusho. Niyo strategie wacu, nico gituma nabo ba artiste apart abari muri Empire twavuze tuti fupa ko tubabwira ubunyene kugira ngo abantu bagumane inyota, tukaba dufise inyishu. Ivyo bitubera avantage kuri twebwe kubera ko turi ready kuza ku maradiyo, ku mamedia yose, amajournaux, ama TV, kugira tubibabwire, tubahe izo nyishu. High music kabisa, music kubwa. After tafukumiza kitu kingine na Mr. ambacho kitu kiko very next level.
kisha baadaye nitakuja nitamalizia mimi na nyimbo yangu ambayo leo naisema jina nimefanya naye East to Kiss, naitwa Sukamo Uburyohe mu Buzima. Shiramo uburyohe mu buzima. Na imani kwamba hizo kazi zitasaidia sana kumotivate watu kupanda promotion. Cha pili, tumejipanga poa kwa upande wa promotion. Tuko fresh. Na sidhani kwamba kuna show hata angekuja Chris Brown kwa nchi hii. Mimi niko kwangu yani. Niko kwangu. Nipo nyumbani hapa. Nani atakuja kunitisha hapa kwangu? Nani? Support yenu nyie mko hapo. Niko na nyinyi hapo. Wala support ishazipata, mmekuja kunisupport. Amekuja chichipele. Alvin Smith yuko hapa amekuja kusupport vijana wake wengine hapa. Mambo yatakuwa shwari. Unajua live ya Mr. Champagne ilipiga wale kwambia biana mko mnapasha kufanya hivi na promo. Big promo. Hapo Champagne ni mtu ambaye watu wamembania sana. Watu wapate, acha watu wapate maisha. Acha watu wafanye kazi. Ndio muda huo wa kujimisha pamoja. Kufanya kazi ndivyo. Pia na watu kama hawa vijana wanajua industry. Wanajua entertainment. Wanajua ku entertain kazi zao, kujibrand. Ambao wanaona wale wa jamaa mpaya wanajibrand vilivyo na wanafuata mkumbo. Wengine wanasema watu siku hizi wanafanya kwa showbiz, wanakalia makiki. Music ya mwaka 1996 iko very different na music ya mwaka 2010. Hizo zote ni njia za kupromote music, kupromote artist wetu, kupromote majina zetu na kupromote makazi zetu, matamasha yetu kupitia njia hizo. Tunajiamini kuwa tunao watu ambao wana uwezo wa kupromote kwanza kiundani kama artist. Tunajiamini kuwa tuna majournalists ambao wanajua wapi walipotutoa na wapi wanataka tufike. Please na big team kama kitu bila TV. Ndio big team. I think mama tukua finish inshallah. Don't worry, heaven's hot. Tukianguka tutafanya vilivyo ili kesho tuamke tena. Lakini tusidhani kwamba tunaweza tukapata punch. Hapa ni nyumbani, nasema tena. Hapa ni nyumbani. Anakorera abarengi bo muri Empire gusa. Akorera n'abandi. Yako. Asha kubivugako. Okay, last year tulikuwa tunazungumzia about ndoto, na nikisema ndoto kuna kitu tumefanikiwa kuweza kupata. Tumetumikia mwaka mzima na kimechukua muda, lakini tumeweza kufikia hiyo kwenda kusoma nje about video course. Tulikuwa tuna big problem ya music yetu ilikuwa ni video. Kwa nini video zetu hazitoki sehemu? Yani nyimbo zetu zinaishia hapa, mtu akitoa nyimbo hakuna sehemu inavuka na kuendelea hapa. Sasa kuna problems za quality ya shooting, kujua ni standards gani wanahitaji mwendo wa international, na kujua biashara muziki iko vipi na management ikoje. Cause wanapata maswali mengi, kwa nini wasanii wetu wafanye hivi na hivi na hivi. Kila kitu tunakuwa kwa mpango na vyote tumevisoma. I think yuko kazi ambazo tunaenda kutoa hivi karibuni, itakuwa ni zile kazi ambazo zita make proud for our country na kufikisha muziki wetu mbele zaidi. Na kuhusu videos, nimefungua mlango kwa wasanii wote, sio tu wasanii wa Empire, hivi na tunaita wasanii wote welcome, na kwa watahitaji good quality na zile connection za kufikisha muziki wake. Kuna wasanii ambao wako hapa wanafanya kazi, wanafanya video nzuri, lakini muziki wake ufiki popote.
tulifungua hiyo mlango ya kufikisha muziki wetu, yani the big promotion, ili tutangaze nchi, kwa sababu tunapokwenda kule international asiwe Satbi au Best Life au Empire tu, awe wasanii wote wa Burundi ambao tukitambulisha muziki wetu tuwe kama wengine, why Afrika kama kwa Tanzania wengi na 6 10 Nigeria, yeah, why not Burundi? So we need that event iwe sana kuberekeye umwanya kuba Empire Art ishobora guteramisha igitaramo cyose. Reka tubibutse ko festival ingene bizogenda, turafise plan yo gutumira abaririmbyi ba kera abajya twabona bishobotse appearance n'abaririmbyi hagize icyo bamaze muri music, n'abandi bose baje imbere, hari n'abari imbere yabo nkaba Niyera Niyera baririmbye indirimbo ziryoshye, hari n'abandi banditsi b'ibitabo banditse igitabo umuziki w'Uburundi aho wavuye ku imyaka wahindutse, kuko muri umuziki w'Uburundi wari ufise code musical ndundi, ariko haza kuza code musical moderne, umwaka ibindi n'ibindi byinshi tutari tuzi. Tuzoha umwanya umwanditsi w'igitabo umwe mu banditse igitabo bakurikiranye neza ingene umuziki w'Uburundi wagiye bakura, kugira ngo bumvishe rwaruka ruzoba ruhari hajya ukuntu umuziki w'Uburundi wagiye uva muri code traditionnel uja muri code moderne. Urumva ko hari ikintu twibwe kandi twakurikiye, ariko tugomba kugarukana uko biri kose generasiyo zizoza zizobikora. Ibindi bibazo bibaza yuko icyo bishaka kwishura. Ego, ikibazo cerekeye abaririmbyi bari muri Empire Avenue batashoboye gushika hano canke badahari, nuko bafatiriwe fatiye kuri Miss Erika aragwaye, yexcuse aratubwira sinza gushobora gushika, GP wo muri Best Life nawe nyine si hari, umva bagiye bafatirwa nico gituma batashoboye gushika. Hanyuma ku bandi baduteye iteka, ndibaza n'abandi baririmbyi bafise indoto nk'izo dufise hano, kandi baduteye iteka bazoba bahari, bazoba bariko barazerekana indoto zabo. Ikindi kibazo yatubajije, ariko sinzi yuko muranisho ko nshaka, sinigeze mvuga Miss Erika, sinigeze mvuga GP, navuze Belle Nice Ingabire, mvuga na Clementine Kevi. Aho niyo ushaka yo kudisho bose bafatiriwe. Utabona ngaha yafatiriwe, yexcuse aradusaba ikigongwe ko ataza gushobora gushika hano abane natwe. Mbega umunsi w'igiteramo ntibazofatirwa naho? Oya, ndibaza bazoba bahari, atagihindutse Imana ibidufashije tuzoba turi kumwe nabo bose. Empire Avenue hari amakuru twaronse ko Clementine Kevi agiye gusohora indirimbo, yabishitse ku mbuga asanzwe akoresha, ntitwigeze tubona partage n'imwe iyo muririmbyi ari muri Empire. Ikibazo umuntu aca yibaza, ubwo koko Clementine Kevi yoba akiri muri Empire cyane? Kuri ico, kuri uno munsi sinogira ico ndabivuzeko, kora ntikiri mu bintu byatuzanye. Mwotwegera ku wundi munsi, ndibaza ico kibazo tuzokibishura neza ku mwanya wacu. Urakoze. Et voilà, mweje kumviriza byinshi byose tubaje kutubwira muri conférence de presse ikiganiro yagiranye n'abamesha makuru, tukaba turi kubweje mwarashimye kubushira pembeni kugira cyo tuvugana abiri atatu. Cameraman ndasavye amere hasi, Satbi araberewe cyane, amere hasi amwerekane kumwe naberewe. Mambo mbaya. Ndio umependeza sana. Asante sana. Satbi. Naam. Umva ukungene wambaye mengo ushitse kuri za ndoto nyene. Kweli ngerageje kuraba na ya myaka ava mu kanyosha n'amaguru, ndashimira Allah.
aho siyo Yeah. Sadbi kuri no musi wahamagaje abamenyesha makuru twari tuzi ko tuza kuwasanga batanze sponsor mugabo byose ariko bavyikoreye watudeplashije twariye twahaze twanyweye Sadbi uburyo wabukuye he Nakoze umuziki imyaka myinshi. Ndabayeho ubuzima ntago ndashangara gusaba nambye ngo abantu bakenye ariko gose ntago abantu bakenye nubwo kena ukaba ufise plan n'imipango myiza mu mutwe ntago ofura umukene tuvuga yuko hari ibintu bimwe twishoboje kandi ibi birimwo concert irimwo turashimira cyane abantu batwama hafi gusa kugira ngo batubashe kuduteza imbere harimo na La Costa Beach. Watubwire byinshi nabyo twogaruka ko muri mkigani waduhaye mugabo gikuru nagomba ubwire abari dukurikirana ka DJ Fani 257 TV difference itandukaniro Sadbi azokwerekana ku munsi Sadbi twatumenyereye igihe cyose mu bitera mu bitandukanye ubu nahazotwereka ibiki ari ibintu bishasha byinshi cyane nagiye ndiga hakujya gato muri Tanzania n'ahandi nibaza ariko bizogenda neza Sadbi muzobona si Sadbi mwabonye kuva ntangura gushika no munsi si wa wundi muzobona ubundi Sadbi entre itandukanye ndashobora kuza nje na helicopter pourquoi pas ndashobora kuza nzanywe na kajugujugu yo mu mazi pourquoi pas ndashobora kuza nzanywe na bateau tusari ibintu byinshi bikomeye cyane. Turese abaririmbyi bari muri Empire Avenue nta bandi baririmbyi Sadbi bakavuga nabo nyene ndakeneye kubatumira kugira baze muri labo yanje hari abaririmbyi nkeneye kugira baze muri concert yanje no concert ni kimwe no kujya muri labo ya Empire niki ni hagera ko turekrita tuzobabwira abantu ko dushaka kurekrita gutyo abantu baze kuko dushaka guteza imbere n'abandi ubuherutse waduhaye ikiganiro tubwira yuko umuntu mugenzi wawe mufatikanyije inzira bavuga ati urugendo rw'urukundo muri mirije kuronka ivyamwa mwabivye ivyamwa mwabivye muri mirije kumbura umwimbo mwabivye none twagomba kumenya Sadbi nimwamara kuja muri ivyo muziki uzoca uhagarara nkuko tumenyereye abandi baririmbye nanze kudondagura yo barakora mugabo agiye mu bundi buzima nawe ucuvyumva yuko hari ikintu gica gihinduka ku ruhande rwa Sadbi na management yiwe mwiteguriye gute kwakira ubuzima bushasha we n'umugenzi wawe muba muri kumwe mu nzira novuga nti mu rugendo rw'urukundo mu bisanzwe kwanza ikibazo cha Ben Nice nago naisha ukivuga ko menshi ariko ndakwibuse kandi ko atari rya mbere nugo vyoba wese ko biri ugutandukanye no kubivuze nabyoba tuba yijyambere je ngize no kuba Sadbi yarafise abana turabizi gusa abana mvuga ati kuba uzomugira nuwo mwari muri kumwe mu gikorwa cy'umuziki ego mwari muri kumwe mu rugendo rw'urukundo mugabo no mu gikorwa cy'umuziki mwari muri kumwe none mugiye kuronka izindi bavuga ati izindi fatiro zizoza nta mwiteguye gute kugira mu byo bandanya akazi kanyu nta nzitizi nimi hari kuko deja kwanza Ben Nice kwanza urabizi kurambaza kwanza ibintu kwanza nago novuga ibintu byinshi bya Ben Nice gose ni giki rero bwira bari kwadukurikirana kuri no mwanya biciye kuri DJ Fani 257 TV ndabakunda cyane thank you so much muze muri Ndoto Festival mubandanye muri aba DJ TV ya Fani TV thank you so much ku indirimbo yawe ya nyuma y'umubabaro turasavye mu masegonda 30 sinigeze menya yuko vyogera canke yuko jewe nawe vyoshika tukankana ibibazo byinshi twarabiciyemwo ariko tubandanya twihanganirana habaye ikiyaga. Iyi ni media y'abarundi ni media y'abantu bose nibaza ko Sadbi zo kurondera utekanya para ndagufatiye bavuga ati bari wadutumye ko sisi twakurondeye waturondeye mugani baza ko tuzokurondera natwe abarundi bavuga ati ngende yaho mboneye ya ndaciye profita nawe ucuvyumva na ja bless murakoze cyane yego